urakeneye kumenya kahise ku Burundi, imico n'imigenzo y'abarundi baho hambere. Kurikirana ikiganiro umuganda w'indanga. Umuganda w'indanga ni ikiganiro kituyagira ibijanye na kahise ku Burundi, imico n'imigenzo y'abasokuru bacu baho hambere. Ibicurarangisho kavukire, umuduri, ikembe, idonongo, amazina y'ubuhizi, y'uruhigi, ibicuba, kubonekesha, kwiyamiriza, hamwe n'indirimbo kavukire n'utugenegene twaho hambere. zantumye kwa magambure ngo akana kinka karashonje iragikibabaje umwungere kimutura mu ntara tabaye. Mwamaze kuba mutwumva rero aho muba muherereye hose, tuba twamaze kugera kuri kakanya kandi ari wa wundi nyene uwo nawe sundi ni mwene Cambara ntama muba mwamaze kuba mwumva kakanya nako muba musanzwe mukamenyereye ku munsi nk'uyu nk'aya mango kwijana n'ibice bine radio Isoko FM RBDC ijwi ritungisha. Kakanya rero tuba twamaze kugera muri ca kiganiro umuganda w'indanga, aho tuba kumwe n'indanga ziduterera umuganda ku bintu bitandukanye. Ndabamenyesha rero yuko uyu munsi mugiye kubana na jewe musanzwe mumenyereye Fulgence Twagira Yezu canke mwene Cambara ntama kuri micro zisamirizi Isoko FM. Ndabamenyesha kandi ko turi kumwe na Maria hariya mu buhinga bw'ivyuma aza kubandanya kugira ngo amajwi abashikire. Urakeneye kumenya kahise ku Burundi, imico n'imigenzo y'abarundi baho hambere. Kurikirana ikiganiro umuganda w'indanga. Umuganda w'indanga ni ikiganiro kituyagira ibijanye na kahise ku Burundi, imico n'imigenzo y'abasokuru bacu baho hambere. Ibicurarangisho kavukire, umuduri, ikembe, idonongo, amazina y'ubuhizi, y'uruhigi, ibicuba, kubonekesha, kwiyamiriza, hamwe n'indirimbo kavukire n'utugenegene twaho hambere. zantumye kwa magambure ngo akana kinka karashonje iragikibabaje umwungere kimutura mu ntara tabaye basha. Aha, tutiwe rero kukabajende, reka twinjire mu idonido ry'ikiganiro twakira n'abatumire bacu batari bake boneka ko bashobora kuba batugendeye atari abantu basanzwe, mbona bakeye bashajije. Reka ndabahikaze, sindi bubavuge no hava ndababeshera, yamara ni mwivuge mwebwe ubwanyu kugira ngo sinshobore kuba no bavugira ibitari byo. Mbega batugendeye ni bande? Reka duhere hariya. Murakoze cyane, murakoze abariko baradukurikirana tubanje kubaramutsa. Ndabahaye mwiriwe je musanga atagwana mugwa neza je muzira kwa nkagwanira ko ubwanko gwankirizwa mu bantu. Ndabaramukije mwe munkikije mukinje mudakonje muraha mutigungana ijambo. Mwese mudukurikirana muri agateba gutabaruka mutumbera ntuye ndabatabare mu mutwenzirenge ndabagabiye birenze. Bibuze nzokimaza ibirenge ngabiye ko yaga neza. Murakoze cyane mwebwe mutwakiriye mu isamirizi Isoko FM isamirana kwijana n'ibice bine. Twebwe twagendeye no samirizi turi abanyakaranga duhurikiye mu gwi ndangakaranga witwa Impundu. Ngiriye ko nidondora jewe nije ndawurongoye nitwa Niyo Nkuru Clovis, nkaba arije sanzwe ndongoye umugwi w'Impundu. Nije nagize icyumviro nkaba nitazira mpundu yera yerera abato n'abatama amatama y'abagatotara. Nagira cempa akanya abo twagendanye nabo abariko baradukurikirana mu bamwamaze kumva ko hari ibintu bidasanzwe. Reka twumvirize uwo nawe agukurikira nawe atwidondora. Murakoze, nagire mbanze shimira Imana yadutumye pardon gato mwanya kubahwa mwebwe murongoye isamirizi Isoko FM, mwanya kubahwa mwebwe mwese mutegereje icyifuzo iki kumenya imico n'akaranga by'igihugu, kumenya umwe wese icya ategezwa kumenya
twebwe nk'uko twamaze kwidondora nyakubahwa umukuru wacu yabivuze, twebwe turi impundu yere. Rero jewe nkaba njejwe ikintu benshi bakunze kwita ngo ni groupe musicale, nkaba njejwe ivyo kubyina indirimbo z'ikirundi. Nkaba ndabashimiye ko kanya muduhaye, murakoze. Nawe ujejwe igisata canke ujejwe ibijanye n'imvyino muri uwo mugwi. Ku rundi ruhande kandi ndabona abandi, reka nabo nyene batwidondore, ukurikira cha twidondora nawe twumve uwo ari we. Mwaramutse mwese bivaye naho muherereye. Amahoro cane. Twebwe tubanje gushimira mwebwe iradiyo Isoko FM, mwashimye kudutumako kugira mwumvirize ibikorwa byacu, twongera tubimenyesha n'abandi, na cane cane abatazi akahise ku Burundi. Twebwe rero nkuko bamaze kubivuga, duhurikiye mu mugwi impundu, nanje nkaba ndumunywanyi wabo, nkaba ndumwe muri bo, nkaba no musi twashimye kuza gushikiriza hamwe ivyo muza gutubaza no gutanga umuco, na cane cane ku batazi akahise ku Burundi. Murakoze cyane. Mbona n'uwundi kandi navuze yuko isamiriza Isoko FM itagendewe, mukunda kuvuga mu mvugo z'ubu ngo si bwa bwana. Reka nawe tukwakire, ugire ico tushikirije. Mwaramutse neza, amahoro cyane. N'abariko baratumviriza muhingo itandukanye. Izina nitwa Niyonkuru Nadine, nanje ndi umwe mu bagize umugwi impundu. Tukaba twishimiye cyane kuba kumwe namwe, twiteze kubwira abarundi n'abarundikazi bari hirya no hino bariko baratumviriza akahise n'akaranga ku Burundi bwacu. Murakoze cyane. Ariko rero hagati aho ndabaravye, murakeye, musa neza, by'ukuri nyene biraboneka ko atari yororo. Mu kirundi cyaho hambere twe niko twabivuga, ariko mwebwe ugwaruka uyu munsi muvuga ngo si bwa bwana. Mbona yuko ariko hari cyanteye amakenga, kumenga hariho utuntu twa babiri umenga mwoba mwagize abahungu babiri, abigeme babiri, nimbatera abapfasoni babiri. Ibyo bintu byanteye amakenga. Murakoze cyane, kubera mukunze kuvuga ngo nukujana n'ibigezweho. Muri ivyo nimwe yavuze ati ako kanyuma ariko ni keza. Mu bisanzwe twese twiza kugira umuganda kugira ngo duterere mu karanga, duterere mu iterambere. Nta wubwirije gusigara inyuma, yaba umuhungu yaba umukobwa, umupfasoni canke umushinga ntahe, twese tubwirizwa kugira hamwe. Noneho nta n'ubwiza kwikumira, twese twabonye yuko twese turashoboye, tutireye tuzogende turi babiri kugira ngo aho mwari habe n'uwundi kandi ibintu bibandanye bigenda neza. Ahandi ho nta bindi bintu twisunze ngo twige turagira ibiharuro byinshi. Oya, twese turi bene impundu, duterera impundu hamwe umugwi ndangakaranga wacu. Mwese muri bene impundu, muri ba mpundu yera. Abariko baradukurikirana muciye kwijana n'ibice 4, mwamaze kumva ko dufise abatumire bagize umugwi impundu, ndetse abariko baradukurikirana muri ahantu hatandukanye muciye kuri West 3 akaburungu Isoko FM akaburungu.com. Ndababwira nti uyu munsi kabisa abiza kuba ari ibintu by'umuriro, niko mukunze kubivuga namwe. Mbega muravuze muti mugize umugwi witwa impundu, kubera iki uwo mugwi wanyu mwawise impundu? Murakoze cyane kuri ico kibazo ciza. Mu bisanzwe nkuko bisanzwe kuva na kera, umwana niyo yavutse baramwita izina, kandi izina ntiryaza giturumbuka, habwiza kuba ikintu kivuye kw'iryo zina. Baravuga bati hari ikintu cabaye kubera iki niki turamwisuku. Rero izina impundu no kuvuga impundu, nta utera impundu agandaye, nta utera impundu ababaye. Duhamagarewe kugira akanyamuneza aho turi hose, mu byo ducamo byose. Mugani wa wundi ngo ntitwemere ko shetani itunyaga umunezero. Tugiza kuguma tunezerewe. Impundu rero nikajya kama batayize, nikajya kama dutera iyo tunezerewe. Gatatu tukisubiza rimwe kabiri gatatu naco n'igiharuro cyuzuye. Reka hagati ndagusaba iyo mpundu yiduterere, hanyuma nabo mwagendanye baze kudufasha kuyitabira. Hanyuma abariko baradukurikirana bumve by'ukuri ko izina ryanyu muribereye. Murakoze mushoboye kuduterera iyo mpundu hanyuma muyitwitabire. Aho muri hose manze mugorora gahogo muyitwitabirire mu mihinga itandukanye y'isi muriko muradukurikirana.
kera bato n'abatamatama y'abatotahare. murakoze cyane ndabakengurukira cyane mba numva ko izina ryanyu by'ukuri rihuye n'ibyo mukora mwagise bibereye. Ego nayimejeje no kuba ndabibabaza nti kubera kimwe yise impundu uragize uti impundu ntuyivuga ubabaye impundu ntuyitera utanezerewe mbega none hajya muri uwo mugwi wanyu impundu muba musanzwe mukora ibiki mutera iyo mpundu nyene canke hariho n'ibindi bikorwa? Murakoze cyane. Ariko reka dusabe na mugenzi wawe agufashe hariya mu mugwi impundu musanzwe mutera impundu gusa canke hariho n'ibindi bikorwa mukora? Yego murakoze ku kanya mudusire kutwongera. Impundu ntigizwe n'impundu yonyene, harimwo ibindi bikorwa by'ubugenegene butandukanye, harimo igisata cyo gutamba, harimo igisata cyo kuririmba, harimo igisata cyo kwivuga amazina, harimo n'utundi tugenegene tujya turakice ku ruhande nyene tuvuga tuti impundu aho igiye babona yuko bataje gutera impundu ahubwo baje no guteramisha abantu dufate nk'umuntu yabyaye, umuntu yagize mariage, ivyo byose turabishoboye gahiga imangi. Mufasha abakora imanza zitandukanye kugira ngo mushobore kubanezereza. Mbega none mwoba mubikora mumvo izihe? Musanzwe nukunezereza gusa canke harimwo n'akantu k'ubunyamwuga? Mubikora nk'umwuga, mubikora gute? Reka dusabe ngaha badufashe kutwishura kugira ngo dushobore kubyumva neza. Yego murakoze cyane. Ibyo dukora mu mugwi impundu ntitwavuga ngo ni kinyamwuga, ahubwo ni imvo zo gufashanya ukwigishanya, kuko hambavu yo gutera impundu no kunezerezanya haba harimo n'izindi nyigisho zigisha abenshi cyane urwaruka. Nivyo nta ugenda ahantu guteramisha ngo ataha imvumure, harabamwe n'agaciro kabute kugira ngo krebe impundu canke umugwi impundu turonke byinshi twifashisha mu gufasha kunezereza muri izo manza zitandukanye tuba twarose akaryo ko kubamo. Murafasha ariko hagace haba agashiro kabute. ndamwunganiye mu bisanzwe umugwi w'impundu nkuko yamaze kwivuga mugenzanje tugizwe n'abahungu hamwe n'abigeme bakunda akaranga kandi bakiyumvamwo, ni nayo mbonyamukuru yatumye bahura kugira ngo bahuze bohingere bakorere hamwe. Rero mu byo dukora mu mpundu tubikora ego nk'umwuga, ariko kandi dufise iyo mvo yo gutsimbataza akaranga kiwacu, hanyuma ako karanga kigeze katurangire iyo tugana, kuko ngo ataye akaranga abataye akabanga. Nkuko akivuze rero yo tugiye mu manza zitandukanye agacatorana n'akaranda, utakaranga ukabutaye akabanga ugatorana akaranda. Akarambara harike kacakazi aha mundu yero uragize ati nakarambaraye hari gihe nako nyene gacakaza. Nibyo muravuze rero ko musanzwe mu teramisha mu manza zitandukanye, hambavu yabo baba bibarutse. Mwoduha idonido ry'imanza musanzwe muteramisha mworeka dufashe uyu mugenzi wanyu nawe ashobore kudusigurira ikijanye n'izo manza zose, uziduhe ku murongo tubwire uti turakora imanza zimeze uku, izi nizi kugira ngo abariko baratwumviriza, abariko barumviriza isamirizi Isoko FM bashobore kumenya igihe boshobora kubitura nabo. Ni izihe manza musanzwe mukorera muteramishamo? Yego murakoze, nkuko twabivuze yuko tuje ngaha kubwira benshi bariko baratwumviriza mu byo dusanzwe dukora, cyangwa ugasanga hariho n'abatabizi. Muri izo manza rero dusanzwe dukora, abadutumye ko tukabagamburukira, harimwo nk'ubu kera urazi ko iyo umwana avutse baramusohora bakamuhekereza umuvyeyi, aho se mudutumye ko turabishoboye. Hari imanza z'ubugeni, hari imanza zo gutwikurura, hari imanza zo gukwa, izo zose turabishoboye. Nkuko musanzwe muziko bisanzwe bitandukanye, natwe uko bitandukanye nyene niko natwe dushobora kubitandukanya mu kubibakorera neza. Guhera ku mwana bamusohora, bamwibaruka bamusohora, aho hose murateramisha imanza z'ubugeni, z'ugutwikurura.
abariko baratwumviriza mwumve ko umugwi impundu utahari kugira ngo wiyubake ahubwo uhari kugira ngo unezereze mwebwe nyene. Ndabibutsa yuko muza gushobora no kwakura ku nimero ya telefone kugira ngo tuze kubandanya turyoherwa na namwe. Hagati aho ngaruka n'abatumire banje n'uyu mugwi impundu, ndabasabe dushobore kubyumva neza nkuko nabibasabye ku mpundu. Murabe ingene mwotuvyinira kamwe kubijanye ku mbyino zerekeye nko gusohora umwana, akabyino kamwe ku gusohora umwana nkuko muhora mubikora, kugira ngo bavyumve by'ukuri ko ivyo biri mu karanga kanyu. Uzoba afise abana asohora, mbe hajya n'umwana uwo ari we wese? Ego, umwana wari wese baramusohora bakamuhekereza, ariko haba hariho itandukaniro y'umuvyeyi yavyaye umwe canke yavyaye amahasa, haba hari itandukaniro nyene basohora canke ubushuri canke ingundu, izo zose n'ingabire z'Imana. Ego, hariho ubutandukane none naho hose muvyina imvyino zitandukanye. Ego, umwana n'ingabire, ariko kandi twebwe mu mugwi wacu nkuko bayivuze tuba dusanzwe dufise abanyempano batandukanye bivanye n'urubanza. Dusanzwe atandirimbo dufise turayikorera, bavuga ngo gukompoza, turayikorera hanyuma tukayiririmbira uwo muvyeyi canke umuntu aba yadutumyeko. Ndagicishijemo inkuru y'umwana isubira inyuma yavuze mu manza tujamwo, naziga zindi manza nyene za leta iba yatunganije ku misi mikuru, turashobora kujamo tugaseruka tugatamba umuyebe, gihambwe, umutsibo, bisanzwe nyene tugateramisha ibintu bikaryoha bigakomera. Yego. Aha, duherera ko kabyino ko mu rubanza rwo gusohora umwana. Reka dufatire hamwe muri rusangi abo bana, ntaco dufatire hamwe muri rusangi ako gusohora umwana, ako muyumviriye akariko kose naho yoba ari umwe canke amahasa canke ubushuri gutyo. Ego, hariho indirimbo nagomba turirimbe, indirimbo yo gukeza umuvyeyi yavyaye, bavuga ngo kira nahangwa ntiruguhande, kira nahangwa ntiruguhange, nguri mwiza mugeruranga, uri mwiza mugeruranga. Soso ni kayengayenga. Tegire kayengayenga. Kayengayenge nkubarire, uri mwiza mugaruranga, nguyo mwana mugaruranga, nguri mwiza mugaruranga. Kayengayenge nkubarire, uri mwiza mugaruranga, ngumuvyeyi mwiza nkunda ngwera bangwariye, yari barutse umwana mwiza ngo aje mu muryango iwacu, nguri mwiza mugaruranga. Kayengayenge nkubarire, uri mwiza mugaruranga, ngwe niza yo mashi yanyu turakeza kino kibona, turakeza n'uyu muvyeyi nguri mwiza mugaruranga. Kayengayenge nkubarire, uri mwiza mugaruranga, na se wabo ngo yari ngaha inasenge, yaramubonye cyaramushima, yaramubonye cyaramushima, nguri mwiza wa muvyeyi ngo icyo mugahuzi wanje ngo mwiza mugaruranga. Kayengayenge nkubarire, uri mwiza mugaruranga. Hariho kandi kirarusizi twese, ni ukuvuga ni nko kuvuga nk'akazehe canke iki, ngo kirarusizi twese, ntiruguhande twese, warujabutse twese. Ni ukuvuga nk'iyo bariko nk'umuvyeyi yavyaye baragenda bari barasohora, baravuga ngo kira nahangwa twese, ntiruguhande twese, warujabutse twese, kirarusizi twese, ntirugusize twese, warusimvye twese. murakoze cyane. Urakoze cyane. Aha, muba mwamaze kuba muvyumva rero ko ari abantu by'ukuri basanzwe babishoboye cyane, aho bagije no kutuvyinira akabyino kajanye gukeza umuvyeyi. Aha, reka rero tubandanya kugira ngo bashobore kubyumva by'ukuri ko bisanzwe ari umwuga wanyu. Ndabasabe kandi mwavuze kubijanye n'urubyino, imbyino canke imanza zo gukwa gusaba. Aha, naho nyene rero laba mutubyinira karirimbo akabyino kamwe kajanye no gusaba umugeni.
ngo ngoma y'ikigwanda muzanye Burundi mwe muranderera ingoma y'ikigwanda muzanye mw'abantu mwabyaye mukamusohora mu mamashi mwase naho ndamujana inkwano y'abandi murayiriya ngoma we ingoma y'ikigwanda muzanye zuzuzu waraje ingoma y'ikigwanda muzanye n'umwana umwe yaragwaniwe atagwaniwe yarakwirikiwe atakwirikiwe ibyo ni mumbati murabaza pare n'amarene nibo bomenya kundusha Kigwanda muzanye mw'abantu koma yo mashi ingoma y'ikigwanda muzanye mw'abashitsi koma yo mashi mukanka naho ndamujane ndamuzubiza inyuma mutaho ukongoma we ingoma y'ikigwanda muzanye wa musore wamureheje koma yo mashi ukanka naho ndamujane iyo bama mashinga utaho kuzogaruka ngoma we ingoma y'ikigwanda muzanye zuzuzu waraje ingoma y'ikigwanda muzanye ngo ni cya gisabo cy'umurama gitereramwe abavukana batavukana bakavungana n'uyo ingoma y'ikigwanda muzanye mw'abantu koma yo mashi ingoma y'ikigwanda muzanye zuzuzu waraje ingoma y'ikigwanda muzanye mw'abantu wewe nyene we wamureze ukamusohora mu mpamashi mwase naho ndamusubiza inyuma mu byumve ngoma we ingoma y'ikigwanda muzanye wa muntu wamureheje tere uzaha wegera hangu hongere ngoma we ingoma y'ikigwanda muzanye zuzuzu waraje ngoma y'ikigwanda muzanye ngoma y'ikigwa baramuzanye muramutuzaniye ngaha muri Isoko FM. Aha, ayo batuzaniye umugeni tuba twumva ko ari ibintu bimeze neza cyane, tubona ko by'ukuri abantu batariko baratubona n'uruhombo. Ndabona ko arakanyamuneza kanini akanyamuneza gakwiye ngaha mu bwami bw'isamirizi Isoko FM. Abantu batariko baratubona mumenye ko ari uruhombo rukwiye, ariko mwamaze kumva ko turi kumwe n'umugwi Impundu. Ani mwashaka kutubona muzoduhamagara sivyo? Yego cyane. Niho muba mwibereye muhari ku bw'abene gihugu abatunganya imanza kugira ngo mubandanye mubanezereza. Aho twari ku rubanza uruhe rwo gusaba umugeni. Iyo umugeni bahejeje kumusaba haca haba urubanza rw'iki? Hakurikira ukumushingira ubugeni. Naho nyene turaza mubandanya mutunezereza kugira ngo bumve ko hari ibyo mushoboye. Naho nyene mudushire ku rubyino ubundi aduterere muri aba bigeme ngaha. Reka mbanze ndagatereje kuko tugira tuzana akabirya rero Mpundu yera tuzana akabirya mu bugeni indirimbo atahandi hantu hamwe mwari bwayumve twebwe twikoreye mu rwego mwebwe nyene murakomeye cyane abanyakaranga abanyavyese bavyemanga ego dushirire ko twumva turavuga tuti ubu n'ubugeni sutugenegene murarambane bageni mukire nukunamba ubu n'ubugeni sutugenegene murarambane bageni mukire nukulamba murugo rwanyu tubipfurije imigisha amasho n'amashaka bize bihore muhori wanyu ibibondo bidohe maze namwe mutahe mutambikwe ibibondo bidohe maze namwe mutahe mutambikwe ubu n'ubugeni sutugenegene murarambane bageni mugire nukunamba ubu n'ubugeni sutugenegene murarambane bageni mukire nukunamba nibyabagora muri bukaya masango hamwe mwari kumwe mukayago be nagatwengo biheze bibabere imvo nziza yo kuca muhoberana biheze bibabere imvo nziza yo kuca muhoberana ubu n'ubugeni sutugenegene murarambane bageni mukire nukunamba mwese muraha dufashe tugira urumenyetso dusabiriza intore ngo baze bazigame iryo banga basangira ibigoye nibiryoshe byo tubipfurije
ubu n'ubugeni sutugenegene murarambane bageni dugire nukunamba. murakoze cyane. Twumva by'ukuri ko musanzwe muri n'abahinga basanzwe bahingura n'imbyino, mushobora kuziyandikira. Yego, harimo abahinga bandika indirimbo bivanye n'urubanza, harimo abazi guhingura amazina, harimo rero n'ubuzi gutwenza bamwe bita abakomedien. Nuko twese tutari guhurira ngaho. Harimo muri mwebwe muri abaje ngaho bonyine ntayaje, ariko turi kumwe mu mugwi. Mwaricungereye mu mpande zose. Ntacyo tutazokora kugira ngo tunezereze abarundi, tubereke ko akaranga k'uburundi kakiriho mu ntango n'imbyino n'utundi tugenegene dutandukanye. Mbe muri iyo ndirimbo mwiyandikiye umuvuze ngo ubu n'ubugeni subugenegene murarambane bageni mukire no kunamba. Ego. Gukira kunamba bisigura iki? Gukira kunamba ni kujya kuronka ico uhereza ico ufungura, kuko iyo maze kuja kubaka hanyuma mukabura ico mufungura ntibiryoshe, mubuze itunga, mubuze kunamba. Rero yo utaronka ico uhereza umubanyi, ico uhereza umugenzi, uranamba nta kibuze. Narinzi ngo ni mukire no kuramba. Oya, ahubwo twifuza barambane. Barambane bakire kunamba, abagume bameze neza cyane, batagata. Neza cyane. Ndumva ko musanzwe mufise n'ubuhinga budasanzwe. Mbega nk'iyo ndirimbo canke mu kuyandika bisaba umwanya ungana iki? Bibatwara igihe kingana iki mu gushobora kwandika indirimbo, canke mufatira kuki kugira ngo mushobore kwandika indirimbo? Eko, murakoze. Indirimbo twayikoze mu mugwi, ariko kanini nije nayihinyanyuye. Twavuze ko haba hariho abafise impano zitandukanye, ajewe nsanze mfise iyo mpano yo kwivuga amazina niyo guhinyanyura indirimbo n'imbyino. Ku bwanje nta mwanya binsaba. Iyo mpeje kuhinyanyura cyane twara mu mugwi, tukayiga ko tukaraba kwibereye kuja mu manza canke ahabona, hanyuma tukaheza tukayikoresha. Rero nta mwanya munini ni kuja hamwe nkarondera amajambo abereye urubanza, koko amajambo yo kwitsitso, amajambo y'ikirundi c'abarundi, ikirundi gitosoye, hanyuma nkaheza nkayahinyanyura rero mwo urubyino n'ururirimbo, hanyuma nta munsi bintwara. Iyo ni indirimbo rero, iyo ndirimbo muhejeje kuturirimbira nijanye n'ubugeni. Murashobora naho guca mutubyinira akandi karirimbo kajanye ugutwikurura, nako mukadushirire ko bumve ko imanza zose musanzwe muzishoboye. Ntawe dutera muri ababigeme nabo. Indirimbo ijanye no gutwikurura nayo dushobore kuyumva, abariko baradukurikirana bumve ko musanzwe mushoboye izo manza zose. Uwo uyumva hafi uwo ari we wese ayishireko, kugira ngo ducunguze umwanya umwete. Yego, murakoze. Reka turirimbe tugende imbere. Ngira imbere inka maragiye, inka nibutanyerera, inka gwabanga, inka munuri inyuma, inka zivuga amazina, inka zirashotse. Yego naragiye, yego kwa nama, inka nje ndashikanye, inka munturiyo, inka zivugirize. Ngira imbere inka, yuhura mbere umuco, yuhura mbere ikiyago. Ngira imbere inka naragiye, inka ngwibutanyerera, inka muntu ugenda, inka zivugirize. Inka ningo bihayi, inka ningo yabitamo, inka ningo bihayi mbi, inka zashotse, inka ku rugomero. Ngira imbere inka, ngo ngira imbere inka. Yego cyane. Ngira imbere inka bisigura
nukuvuga uyije imbere ngira imbere inka nukuvuga nizirya nkangara baje gutwikuruza umuvyeyi yarungitse hajya baba bakiriko barinjira mu irembo nukuvuga tuje gutwikurura kugira bumve yuko turiko abaje gutwikura bariko baraza rero basange biteguye. Inkangara niki? Murakoze. Inkangara ubu bakunze kuvuga ngo ni ibiseke kare byari ibintu abajisha byari bimeze nk'imitonga sinzi ko imigano n'inkangara rero yarishe nk'imitonga ariko ikaba ndende kandi hagira umufundikizo ifite ikintu bafata kwari nka kurya kwigiseke bita ubumugabo bitandukaniye mu njisho kuko ivyubu byinshi bijishe mu nyuzi z'imifuko ariko kare suko byari bimeze. Nibyo bita rero inkangara. Yego. Ubwo gwari urubyino ubwo gutwikurura. Yego. Mbe none ndababaze uyu mugwi wanyu mwawushinze ryari? Uyu mugwi wacu si muto kandi si gito ariko nta mwanya munini umaze. Yego umugwi wacu watanguye muri uwo mwaka nyene hari mu kwezi kwa ruheshi. Oya kwa rusama niho twatangura kuja hamwe nk'umugwi hanyuma turaheza turatangura turakora buke buke gushika n'ubu rero turi mu kwezi dutanguye kwezi kwa Kigarama turi ku itariki ya 2. Yego me. Navuga tumaze hafi amezi 6 arenga gato. Mumaze amezi 6 muri ku kivi. Yego. Mwamaze kumva rero ko umugwi impundu usanzwe ufise novuga uburambe butari buto kumbure bamaze amezi 6 bari ku kivi. Muri ayo mezi 6 mumaze gukora imanza zingana gute? Hari hava bingora ariko si ugereranije tumaze kuja mu manza zishika nka 10. Imanza nka 10. Yego tumaze gukora. Yego zitandukanye gusaba ubugeni no gutwikurura turamaze kuja mu manza tuba twatumiwemwo n'imigwi itandukanye y'abavuka ntara avuka komine turamaze kubijamwo navyonyene tukabikora. Yego. Haba no mu misi mikuru y'igihugu muratumigwa. Yego. Hanyuma mugafasha mukanezereza abitavye iyo misi mikuru. Yego me. Biba byumvikana ko musanzwe mufise umwuga utari novuga ko usanzwe ubafasha ikintu kinini. Mbega hari iterambere muba mubona bibaha canke muravye aho mwahereye gushika uyu munsi? Eko murakoze cyane. Ubwa mbere tugitangura umugwi imvonyamukuru ntikwari kugira ngo turondere uburyo kwari kugira ngo gusa duhuzwe n'impano hanyuma iyo mpano nayo ihetse gira ikiduhaye. Rero turamaze kubona akarusho. Ubwa mbere hoho ico twifuza cyambere cyarabaye. Twaragiye hamwe twashyize hamwe impano twashyize hamwe ubumenyi ubu turashobora gutamba tukabyina turashobora kuryosha urubanza kanaka. Iyo niyo hangiro ya mbere twadufise kumenyekanisha akaranga ku Burundi gatera kibagirwa buke buke kujya ku muriro uri kurazima n'ugwaruka cyane cyane. Cyo gituma natwe ugwaruka twagiye hamwe. Hama rero niyo tugiye mu manza baraduha akantu niko novuga kugira ngo dushobore kushikayo dushobore no kurondera ibikoresho byankenerwa kugira ngo dushobore gukora neza ugo rubanza ibintu bise neza. Yego aho twahereye siho turi ubu naho dufise intambwe ndende yo gutera ariko ntitukiri kubusa. Yego neza cyane. Murumva ko musanzwe mufise novuga igihe kitari gito musanzwe muriko murakora ako kazi canke ico gikorwa. Ivyo rero bigashobora guca bibafasha kugira ngo mbega uravye urugendo mwoba mwaragiye murafata muri iryo terambere ryanyu muri ayo mezi 6 yoba aheze ugacuraba gushika uyu munsi guhera mu ntango imanza muba mwarakora
yego ingene abantu babahamagara babasaba kuja kubateramisha muri izo manza zabo naho uyu munsi vyoba bigeze hari ico bacariyongereye canke izo manza nyinshi muba mwazikoze mu ntango canke hariho novuga iterambere ryabaye bigashoboka ko mwagiye muraduga mutera imbere mu yindi minsi nko mu minsi yagiye irakurikira. Murakoze cyane ku kibazo ciza mutubajije nkuko namaze kubivuga ntavuka rimwe ngo uzuri ingobyi ariko kandi uko umwana avutse niko agendera atera intambwe buke buke akaba gitwengera abarozi akaba igitamba mbuga igifata nzoka natwe rero novuga yuko tukiri muri ugo rugero ariko aho twatanguriye soho turi twambere tugitangura twaramaze nk'amezi abiri tararonka n'abatwizera ngo barutume ko ruje kubateramisha ariko umuntu wa mbere yaduhaye isoko ryo kuja kubateramisha yatwugururiye amarembo nuko nabandi baza baratubona bakatubwira ati ujya mugwi twawushimye tukavaho tuja guteramisha n'ahandi nukuri ntwirigera tuvuga ngo twaboza aho duteramisha biracamwo indwi zibiri indwi zitatu mugabo ukundwa ikurikira tukagenda tugateramisha ahandi niko biba bimeze ntawe heza ngo arime ngo aguma asarura haracamo igihe cyo kubagara twe tukabana twiyubaka buke buke tugira integuro tugira kubana yatwiyubaka buke buke ego aha aho rero tuba tubona yuko dufatiye ku kiyago twagize tukaraba ingene twagiye turayaga guhera mu ntango n'imbyino mwagiye muradushikiriza twamaze kumva by'ukuri ko ari bisanzwe bibarimwo mbega umugwi impundu twumvise ko harimo ibisata bitandukanye mbega ugizwe n'abantu bangana gute murakoze umugwi impundu ubu kushika kuri no saha turi abantu 23 abigeme 13 n'abahungu 10 abahungu 10 n'abigeme 13 yego hambavu y'imbyino mbe imbyino zijana no gutamba yego imbyino zijana no gutamba ariko hari uko bitandukana gutamba ni kurya abigeme bacanka abahungu bagenda hajya bagatamba intambo yitwa umutsibo intambo yitwa umuyebe ndagacishije mwe twe mu bahungu dutamba intambo bita umuyebe cyane hamwe n'igihambwe n'ubudemera nizo ntambo cyane cyane intambo z'abahungu yego umuyebe ubudemera n'igihambwe nizo ntambo cyane cyane twe twibanda ko abadutumira cyane cyane ariko n'izindi bivanye n'ingene tuba tuvyumvisemo turazitaba mugabo kanini twimenyekanisha kuri izo ntambo zitatu kuko twabonye ni intambo zitera zigenda ziribagirwa bukebuke ariko kandi warumajije ati kubyina no gutamba nico kimwe nico kimwe ariko iyo turiko turabyina nkuko twariko turatera imbyino z'ikirundi tukagenda twimirije inkangara twimirije umugeni tumujanye kugira ngo bamushikirize uko niko bitakubya ariko gutamba ntihajya bigeme baje hajya bashitsi beza mwashikiye mutamba bakagatamba yego aha urakoze cyane hari ikibazo abakunzi bisamiriza isoko FM batari bake bafise mbega indirimbo n'imbyino bitandukaniye he bihuriye kuki yego ngerageje nko kwishira indirimbo n'imbyino biratandukanye kuko indirimbo aho bitandukaniye no indirimbo iri mu bisata bibiri hariho indirimbo tuvuga zica mu byuma mugabo atari mico n'akaranga zitari mu mico n'akaranga ariko imbyino twebwe arizo twebwe abanyakaranga dukoresha keshi twebwe indirimbo ntazo dukoresha twebwe dukoresha imbyino kama y'imico n'akaranga k'igihugu mugabo nk'ikibazo warumbajije indirimbo dufate nk'izi mico n'akaranga arizo imbyino ntizigihura keshi bibanda ku bintu bya kera urugero cyangwa kuvuga ingemu cyangwa kuvuga ngo gutwikurura gutwika ni ukuvuga indirimbo hura ziri muri uyo muzingi wo kuvuga ingene umuntu yakuze kuva mukiri muto yigushika asaze indirimbo imbyino ariko indirimbo nizijya bakora mu gihe cyo kwiryohera bamwe bita ngo no dufatiye nko mu miziki ijya ntibabigiye muri kiritere babigiye muri nzeye mu bigezweho rero indirimbo ziri mu bigezweho mugabo imbyino ziri mu bintu by'imico n'akaranga
imbyino zegamiye imico n'akaranga indirimbo nazo zikegamira amajambere tubifate uko aha insiguro rero duhawe n'umugwi impundu ku itandukaniro riri hagati y'imbyino hamwe n'indirimbo muba mwamaze kuyumva reka ndabamenyesha ko mushobora kwakura mukagira icyo mubajije canke mubariye canke gutera intege canke nimba mwumvise babikoze nabi naho nyene murabivuga ariko babikoze neza naho tubashimire urashobora rero guhamagara kuri WhatsApp kuri 65 ubusa aho ni kuri WhatsApp canke ukarungika ubutumwa bugufi ukongera ugahamagara kuri 72 murantungana ko iyo dushobora kurungika ku butumwa bugufi 698897 mushobora kwakura kuri WhatsApp 65477000 canke mukarungika ubutumwa bugufi kuri 69 88 turi kumwe rero n'umugwi impundu turabandanya tubakira twongera dusoma ubutumwa bwanyu aho muherereye hose tugaruka rero na mwebwe impundu mbega muri ko muraraba hari intambamye mwoba mufise mu bijanye nako kazi kanyu nico gikorwa cyanyu reka mbaze ngaha kuri uruhande rw'aba bigeme mbona umenga siho muri hari intambamye mwoba mubona mu bijanye n'ibikorwa byanyu vya misi yose ego intambamyi iyo mumaze kuja hamwe ntizibura ariko iyo muri mu kintu mwiyumvamwo wewe uri yaranduka acishiramwo ku buryo izo ntambamyi ugerageza kuzigwanya nubwo bimwe hinge gato twakire umunywanyi ku murongo yamaze kuba ahamagara Isoko FM Sabwe. Allo Radio Isoko FM, allo Nisa Failo. Amahoro cyane. Amahoro umeze neza. N'amahoro mwakurikiranye ikiganiro. Ego nariko ndabumva 5 kuri 5. Banza wibwire abatumire bakumenye muri bande muherereye ku mazina yanje nahawe n'abavyeyi nitwa Uwimana Sisiskit nkabandi vrai ambassadrice wa Radio Isoko FM abamba mu Kibenga bira amahoro n'amahonda mu Kibenga n'amahoro Sisiskitu emwe mu Kibenga n'amahoro cyane baguma bitagatira aha umutumire yakubwiye ati gira amahoro n'amahonda yubahwe cyane nawe yubahwe murakoze hari intererano ushobora canke ikibazo ushobora kuba ufise hobaza abatumire ngaha oya kubganje kweri bivanye n'ingene nayiko ndabumva mbona umenga barashoboye murakoze kandi vuba ninagira imanza nzobatumako cyane gose turakomya sinzi no bakura hehe nshaka kubatumira mu rubanza rwanje bwira muze kuryohera ibirori abatumire bari ku rubanza rwanje ushaka kumenya aho wobakura ego akanya n'akanyu kugira ngo mushobore kumwishura mbega iyo bakurahe turagukengurukiye cyane uri kuradukoma ishwashwa aho wibereye mu Kibenga Sisiski turatwumva ndabumva 5 kuri 5 ndabateza amatwi yego nariko mvuga nti turakuramukije dusanzwe twebwe turi mu mugwi impundu dusanzwe dutegurira aho bita muri Academy Rundi urwego nshingwa kirundi ruri ku Mutanga Sud haruguru gato ya campus Mutanga niho dusanzwe tugirira integuro ariko kandi mukeneye no kumenyana nabo canke kugira ibikenewe mushobora kumenya murashobora kwakura ku nimero mushobora kubaha 69
68 50 sorry kidogo 69 79 oya 69 okay limité 69 68 51 82 merci beaucoup murakoze cyane abatumva igifaransa ni 69 68 51 82 mureko baradukurikirana sawa rero murakoze kandi mwubahwe cyane kubona mwadutembereye mu bwami bwa Radio Isoko FM murakoze cyane kudutera intege nawe ndanabikuza Noel nziza twese ego n'umwaka mushasha tugatwikiremo mu bihumbi 2000 twese uzubabera amata n'ubuki urakoze sisi nawe uzuronkemo impundu n'impuzu ugira amasabo n'amasaka ego sisi skitu turagukengurukiye cyane namwe mwubahwe Fairo urakoze no kumpa umurongo wubahwe bizu bizu asante sana twakira rero tubona yuko bariko baraduhamagara abariko baraduhamagara bariko baradukurikirana atari bake twakira uwundi munywanyi ku murongo Isoko FM sabwe Hello Isoko FM turakwakiriye Mane ndabaramukije cyane gose muri bande mutwakuye muri he Muherereye mu Kinama muri bande muherereye he Yitwa Alexi Ndayisenga nk'abamerereye mu Kinama Ego me Alexi mu Kinama munama rimwe umugindanga karanga kubyo bahejeje kutuyagira none rero nanje aho ngerereye ndacara umusore kome mwanya n'umwanya ndabona ko nshobora kuzobakenera kuko umurindi ngeze ko kuresha nuwo kwishimira yageze ku rundi natwe tuzahagira tugushigikire kabisa ugira impundo n'impuzu Hello Alexi mukina wavuze witwa Alexi Yego cyane ndayisenga Alexi Ndayisenga mu Kinama mwamaze kuba mwumva ko turi kumwe n'umugwi impundu mbega ufatiye ku kuntu wamumvise nakahe kajambo hambavu yuko uzobatumira nakahe kajambo kukubatera intege bo bamenyesha jewe no babwira yuko mu byukuri akaranga mu Burundi kariko karatituka Yegome izo ndanga zagiye hamwe zikiyumvira gukora uwo mugwi turabashimira cyane gose nibabandanye bagume kwibanga koze cyane ariko rero numvise ko bafise n'impano yo kuvuga amazina bamwe Egome nipfuza yuko no mu rubanza rwanje ako kantu katoburamwo nashaka ndababaze nk'umwe muri bo namba yo babishoboye ancishize ko nagatoye ariko uko biri kose reka barabishoboye uwumvise ko bafise n'umuntu ngo ashoboye gutwenza bamwe bita n'abatwenji mu kirundi muca mubita gute abanyabugenegene barafise ngo n'umuntu ashoboye gutwenza ngira ngo nawe nyene kumbura uzomukenera urumva ko bafise byinshi muri uwo mugwi Ego cyane numva baritunganije ku mpande zose kweri urakoze cyane Alexi mu Kinama reka tugukengurukire urakoze Alexi mu Kinama mubandanye munama rimwe Ego reka twakire n'uwundi mutumire yamaze kuba ashika ku murongo kugira ngo dushobore kumwakira nawe agire intererano ahaye canke ikibazo abajije umugwi Isoko FM sabwe Hello Namahoro murameze neza muri Isoko FM muri Isoko FM tuyaga meza cyane nawe uherereye he Mperereye ikiriri ni
Prince ikiriri. Ego. Aha, Prince ngaho ikiriri n'amahoro. N'amahoro turameze neza sinzi namwe ngaho muri Isoko FM. Aha muri n'abashitsi babagendeye. Aha muri Isoko FM tumeze neza cyane n'abashitsi kumure barakuramutsa urabumva. Gira amahoro n'amahondo Prince ikiriri. Ndabumva kuri katanu. Aho kiriri muracakora ikibiri. Ikiriri tuguma ukibiri ntituvako. Sawa. Prince ngaho ikiriri. Ego. Wakurikiranye ikiganiro wumvise ko turi kumwe n'umugwi impundu. Nagikurikiranye 100%. Aha, nakahe kajambo woshobora kubamenyesha? Icyo noterera kuri umugwi impundu. Nuko bagira umwete cyane kuko ndabona akaranga ku Burundi kariko karatituka cyane. Indirimbo ziriko ziribagirwa amajambo amwe y'ikirundi. Badukaburire gose. Twarabyiyemeje. Yego nanje vuba ndi mukubatuma ko gose numvise aho bakorera asha nzokwiorienta mpaka ndahashike. Neza cyane. Kaze. Prince reka tugukengurukire. Namwe ndabakengurukiye cyane. Murakoze cyane. Muriko murumva ko n'abariko baratwakura bariko bararyohererwa umugwi wanyu. Turabakengurukiye. Bariko bararyoherwa cyane bivanye n'ingene mwashari wagize ati arabakengurukiye kubona mwarashoboye kwiyumvira iki gikogwa mugashinga umugwi kugira ngo mushobore kuba mwohagararira akaranga. Mbega ibi bikogwa vyanyu hambavu yakagashiruka bute mwavuga mushobora mwebwe kuba muronka hari ico bishobora kuba byofasha mu iterambere ry'igihugu? Ego murakoze cyane. Mu bisanzwe mu yindi ntumbero twari twihaye no kugira ngo dukure akaranga ku Burundi muri bya bindi bavuga ngo nutugenegene gusa ariko kandi bishobore kuba n'ikintu gishobora kubeshaho umuntu kuko mu bisanzwe mu kirundi ho bayamaze ngo impene irisha hiziritse. Umva umuntu wihebeye akaranga gashoboye kugubeshaho naho bari byiza ushugakora neza. Mu iterambere ry'igihugu biraterera kuko naho yoba turi kumwe agira icakuyemwo igihugu nacyo nyene kiba gikuyeho k'igihugu ni twebwe nyene gihera kuri twebwe tubanza kucitangira. Iterambere ry'igihugu ntisigara inyuma nigi wacu nyene biri kumwe. Reka nibutse abariko baradukurikirana ko mushobora kuduhamagara kuri 65 ubusa mukoresheje WhatsApp canke mugashobora kutwandikira ubutumwa bugufi muciye kuri 69 889 722. Nsoma ubutumwa hariho uwanditse ubutumwa bugufi agira ati amahoro cyane mwese abariko baraduteramisha kuri radio Isoko FM ijwi ritungisha. Akazina ni nahazwe. Ndashimiye cyane umugwi impundu yera ndanabakeje cyane kuko barashoboye bagiraho baba bubahwe. Uyu yitwa ni nahazwe yashoboye kwandika ubu butumwa. Ni nahazwe nawe aho uherereye reka tugukengurukire cyane mu mubwiye iki? Turamushimiye cyane. Nahazwe ahari yumve ko tumwifuriza nawe kubana yatera imbere mu karanga ku Burundi. Agira impondo n'impuzu agiraho abayubaho aryoherwa. Ni nahazwe ngo aho uri uryoherwe nkuko nawe wababwiye uti aho bagiraho baba bubahwe. Ari undi yanditse ubutumwa agira ati nitwa Celestin nibereye mu Gasenyi Buja. Ndabaramukije cyane ndanaramukije abatumire. Mbega abo bigeme baracari inkumi. Jewe ndi umusore hama ndabateye intege cyane ndamaze kubabona barashoboye nararyohewe cyane. Bigeme uyu yitwa Celestin ngo ari mu Gasenyi ngo muracari inkumi. Urumva ko Celestin yaryohewe n'utujwi twanyu ashaka kumenya ko muba mukiri inkumi. Tubarire. Murakoze Celestin mumubwire ati mu mugwi impundu twebwe twaje ngaha turacari inkumi n'izindi zitashoboye gushika ngaha. Celestin wamaze kububyumva. Now